Muri ivyo bikorwa byari byatunganijwe kuri uwo munsi ubwa mbere uwo muhari w'abakenyerarugamba urongowe na Maria Goreti Yamuremye ari kumwe n'abashitsi baje bava mu gihugu ca Afrika y'Epfo no muri Kenya abo bakaba baje kwifatanya n'uwo muhari ku munsi buca hahimbazwa umunsi mukuru w'abakenyerarugamba Day bagendeye ahari intatemwe y'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi umuhisi Pierre Nkurunziza. Maria Goreti Yamuremye akaba yasiguye ko uwo mukuru w'igihugu yitavye Imana yakoze ibikorwa bitari bike ari naco gituma bategerezwa kuzokwama bamwibuka. Inyuma yaho baciye bagendera ibitaro vy'akarere vya Gitega ari vyo Hôpital Regional de Gitega aho bagiye bitwaje agakemanyi k'imfungurwa ibitenge amasabuni amavuta yo gufungura nayo kwisiga n'ibindi. Ivyo bikaba vyahawe abakenyezi bagwaye indwara yo mu kigo bagera ku 11 bagwariye kuri ivyo bitaro. Kuva tugitangura nta na rimwe tutigeze tuza kuraba aba bavyeyi. Aba turabaraba kubera tubona yuko bari mu bibazo vyinshi kubera iyi ngwara bagwaye siyo baguze ni yabashikiye uko nyene. Rero twebwe nk'abakenyerarugamba dutegerezwa kubitaho tukabasuhuza kuko iyi ngwara bagwaye natwe yodushikira. Rero twamatuza kubaremesha biyumvire bati kumbe bwa bundi hariho abakenyezi batwiyumvira gushikaho baza kuturaba bakadusanga aho tugwariye. None rero bavyeyi muri ngaha mugwariye ngaha mwumve yuko tubakunda, mwumve yuko tubababaye, uko tuzoronka akanya kose tuzokama twaje kubaraba. Nitworeka rero gukengurukira umutambukanyi wa nyine cubahiro umukuru w'igihugu wewe yiyumviriye kuri bano bavyeyi. Turashimira Imana mushobora byose yoyo yamushizemo ico ciyumviro cyo kwiyumvira kubabara abandi. Aba n'abavyeyi bari bagowe cyane batararonka batabara. Murazi yuko batubwira yuko ngo baba mu ngundu y'igitoki ngo baba mu gikoni kuko badashobora kwegera abandi. None rero turamushimiye cyane ko yiyumviriye kubiyumvirako kugira abanyegurure abavane aho bari mu ngundu y'igitoki hanyuma akabasubiza mu nzu bahora babamwo. Aho nyene kuri ivyo bitaro batanze nibahasha y'amafaranga y'amarundi imiliyoni 10 aho barihiye amafaranga y'ibitaro abagwayi 14 abo bakaba baciye bahabwa n'amahera yo gusubira iyo baje bava. Twashoboye kwegeranya imiliyoni zishika 10 kugira ngo abagwariye mu bitaro bose barakize batahe. Uyu mutima muze muhumane ahubwo uze wongerekane kugira ngo tubandanye dukora ibintu vyiza. Ibi nivyo bizotuma umugambwe wacu utera imbere. Hanyuma rero tudatevye ubu nyene abamwese mwaje mugwariye ngaha bari mugwaye ubu nyene tukaba hari no rupapuro muca mwitaye. Ngira ubibaza ati mbega yemwe none jewe ibuhiga shikayo gute mucankuzo shikayo gute nitike twabahaye bari muri Frodebu bari muri zimwe zitwa za kaze bari muri CNDD-FDD ntavyo tuzi. Twe twaje kuraba abagwaye abafise ibibazo abafise ingorane tutaravye umugambwe. Nihagira abagira rero tiyo baje kuraba bagumye abanga oya nitwaje kuraba bagumye abanga kandi nta numwe twabarije umugambwe arimwo. Ni mutahe n'amahoro mushikira imiryango yanya amahoro kandi mujane n'Imana mu rugendo. Urongoye ivyo bitaro Eric Ndiho kubwayo akaba yashimiye umuhari w'abakenyerarugamba kuri ico gikorwa c'iteka bakoze. Niteka rero kuri twebwe abasanzwe bavura bakora muri bitaro niteka no kubona abagwayi. Umuvyeyi afise ingwara yo mu kigo iyo atarashika ngaho kwa muganga umuvyeyi ataba abayeho neza kuko keshi abafise ingwara usanga mu kibano babinoba cyane abafise abagabo benshi barabana mbere bakabata. Rero iyo badushikiriye ngaha baza ubona ko baratekanye mu mutima no mu mutwe. Rero iyo abanyabashitsi biteka hamwebwe birabaremesha cyane barabona ko ari abakenyezi mu bandi kandi bashobora kubaho abandi bakenyezi. Kino kigo rero cyatanguye mu mwaka wa 2010 no cyatangura gushaka no munsi tumaze kuvura abakenyezi baba 1500. Kigo kimwe mu Burundi kivura iyo ngwara yo mu kigo. Ikigo cyatanguye mu 2010 harahaza inzu zikeye cyane mwazibonye haje imbere. Inyubako rero mubona twayubakiwe na nyene cyubahiro umutambukanyi mukuru w'igihugu abiciye muri fondation umugira neza. Rero murabona ko ubu turavura dutekaniwe n'abagwayi baronkana baryama kandi bameze neza kandi nabo batekanye. None rero banyakubahwa turasubiye kubaha ikaze umwanya wose muza kumara ngaha mugubwe neza Imana ibaheza. Turasubiye kandi
gushima dukenguruka na cane cane igikorwa carigeje kuranguka kuri abakenyezi bafise ingwara mu kigo. None muri uno mwanya naho muri kakanyamuneza k'abakenyarugamba ko kwifatanya n'abababaye n'abashonje n'abamikoro make, mwarahisemo kandi ko murihira uburyo abarwayi bose bari bagwariye mu bitaro mpuzamahanga vya Gitega batashoboye kuronka uburyo bwo gushobora kuriha ivyo babakoreye. None rero mu kibanza c'abarwayi nabo dukorana mufashe tubakomera amashi mu kubaka no kwakira. Banyakubahwa, nta vyinshi twovuga atari kugaragaza umunezero dufise kuri umutima w'urukundo w'abakenyarugamba mwaba mwerekana uko umwaka utashe umunsi wahariwe umukenyarugamba. None rero turakengurutse cyane aho abakenyarugamba tubona ko mufasha bose mudacagura, uko abari ngaha mu bitaro abo twakira bose baracanganye bava mu migambo itandukanye. Abari ngaha ntituzi imigambo bavamo, mugabo mwahisemo gufasha bose mutaravye umugambwe kandi mutaravye ubwoko. None rero Imana ibahezagire, ihezagire abakenyarugamba mwe mwibuka kwifatanya n'abarwayi n'abagowe ikanafisa mikoro make. None rero Imana ibahezagire cyane. Eka n'uwaserukiye abarwayi Shimirimana Christophe nawe nyene yashimye ico gikorwa c'abakenyarugamba. Muvwe murongoye abakenyarugamba n'abandi bategetsi mukoraniye ngaha n'abanyakubahwa barongoye ibitaro byacu mpuzantara n'abaganga batwitaye hafi bakoraniye ngaha, bagira tubashimire cyane bimwe bivuye ku mutima. Murakoze cyane. Ubwa nyuma baciye bagendera ikigo cyo mu Gishora gifise ico gisigura muri kahise k'igihugu na cane cane mu mwaka w'1993 aho abazungu batera igihugu c'u Burundi, umwami Mwezi Gisabo ariko arahigwa Buhongo akahahungira. Abaraho bashoboye kuhigira kandi n'imigigwa n'imigenzo yakorerwa ku kirimba c'umwami. Mwomenya ko uwo munsi wasozerewe n'umurisho w'ingoma waho mu Gishora aho akanyamuneza kari kose.